hariho ibintu twize mu ishure ngo tout change tout court rien ne demeure. On ne peut pas nager deux fois dans une même eau. Hajya sinkiri wawo nemo mwambonye ntari umukuru w'igihugu no munsi ni umukuru w'igihugu. Rumva uwo mwabonye yari directeur no munsi ni directeur general. Nari numva ko abayahindutse. Mugabe igikuru nuko twese umuto n'umukuru twese tugira urunani. Nta gikorwa na kimwe gishobora kugenda neza abantu batagize urunani. Umurimyi amenye yuko ariko arima kugira ngo umwarimu afungure. Mwarimu ariko yigisha umwana kugira ngo azarime kijambere. Ujya mu goronome ariko arakora kugira muganga nawe aze kuronka icyo afungura. Muganga nawe ariko muvurira umwana. Murumva ingene ari magiriranire. Urunani umukuru n'umuto. Twese tugira urunani niho tuzoshobora gutera imbere. Amakoperative muyakomeze. Banyakubaho mwese mukoraniye ngaha duhereye ku ndongozi ziri ngaha, intumwa ya buramatari yatwakiriye uno munsi, abashinga amateka twitoreye, indongozi zinyuranye mu nzego zose z'igihugu bakoraniye ngaha, mwese bubahwa mwaje kuri iki gikorwa ciza citeka gihiteka igihugu, mwese umwe wese mu cubahiro ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ubwa mbere mbanje gukengurukira Imana mushobora byose, kuko iracatugirira ubuntu bwayo ngaha mu gihugu cyacu. Kubona dukoraniye ngaha tungana uku, imitima itari mu kirere nk'ibiri mu bihugu byose byo ku isi. Uburundi Imana yaturavye byiza, kanatsinda ari yabonye yuko natwebwe twayihaye ikibanza, none no munsi turatekanye, isi yose yugarijwe n'ikiza ca coronavirus. Mugabo twebwe niyo kije murabona n'ikinkumbi, kandi tugaca tugirwanya tugagikira. None iyo Mana tuyikomera amashi cyane. Turanezerewe ko Imana duhaye igihugu ciza cyane, natwe tukamenya ko dufise igihugu ciza. Igihugu cyacu kirimo byinshi, nuko gusa twahuye n'ibyago shetani kadutera tukisubiza inyuma twebwe nyene. Je nama ndiko ndavyiyumvira, mubonye uko turi twese, nimwiyumvira umwanya twataye. Iyo tuba nk'uku nk'imyaka 50 iheze, tuba tugeze amajana. Murabona ivyo twahovye, rabana mu maso mwese buca mubona ivyo twahovye. Twahovye ibinye n'ijya myaka yose twamaze turabana mu maso, tuvuga ko ataco dupfana kandi tugipfana. Twagize uruhombo rukomeye. None rero ubu twarahabonye, ubu twarabonye ko igihugu cyacu ari iwacu twese, atanumwe avuyemwo, yuko dutegerezwa kandi kugikorera. Imana yaduhaye igihugu, iduha isi nziza imera. Twibuke rero rirya jambo Imana yavuze ibwira Adamu ikimurema, iti ndaguhaye iyi si yirime uyibungabunge. Nta kindi ubutumwa Imana yahaye umuntu ku isi, kuyihingura no kuyizigama. Tudahinguye rero ntacyo tuhanoba. Imana araduhezagiye, iduha igihugu kimera, igihugu ciza, mugabo tutakoze ntacyo tuhakura. Ndanezerewe rero ko ubu abarundi twamaze gutera imbere, tukaja mu bikorwa, none ubu uduhaye twiha iteka mu makungu. Nikimenyamenya ngaho Igitega, ndibuka dugitaba kwiyumvira kaminuza, twaricaye turimvukira tuvuga tuti Gitega turamara amazi. Gitega yarabaye umugwa mukuru w'u Burundi, yari bwasubire kuba umugwa mukuru. Hari muri iyo myaka yahera
turavuga tuti Gitega yabaye umugwa mukuru w'Uburundi ikaba itagira kaminuza. Intara zivutse vuba tugasaga zirafise kaminuza, tweho nibiki? Ico gihe bamwe bavuga ngo abanyagitega ingorane dufise ngo turasanzaye, ntidukundana, ntitugira urunani. None ndanezerwa ko kaminuza yatugiriye urunani. Hajya duhuza amaboko turiko turahanahana isima n'amabuye n'ibeto, burya nibwo rwa rukundo baruriko ruratwinjiramwo. Ubu rero twarahabonye, none raba ikimenyetso cyaho tugejeje. Iri shure ryigwamwo n'abana bose b'igihugu cy'u Burundi, abanyamahanga bo biga ngaha. None iyo tutaryubaka, amahanga ubwo rwaruka rwo mu mahanga ruza kwiga ngaha bwopfuye rumenya Igitega. Nimwumvirize, kandi aje ntaza ari gusa, kuko afunguraho Igitega uwarimwe akaba aronse isoko. Mwe ntimwari muzi ico arico mukerarugendo. Mukerarugendo uramurondera kugira ngo aze afungure iwawe arari wawe, uretse ko abazanye imigisha, abazanye n'umupfuko kuko nitumuha ivyagusa. None rabiri ishure ryarahamagaye n'abanyamahanga, intara zose ziri ngaha. Nico gituma tunezerwa ko twabonye n'izindi ntara zaje kudufasha mu kubaka iyi kaminuza. Nuno munsi raba turi kumwe n'abavuye Ngozi. Nimubakomera amashi yemwe, nimubakomera amashi. Aha batuzaniye imigisha, batuzaniye ibikorwa, tukanezerwa cyane kubona bavuze bati tugende ku munsi nyene w'ibikorwa. Ubu rero twamaze gufata urugendo rwo kubaka Uburundi. Turafise iyisi, turose isi hakurikira ibikorwa. Hariho urwaruka rero rukomeye rugifise amagara, dukeneye ko urwaruka ari rwo rwubaka Uburundi. Ntidushobora guhingura iyi si tutagira ubuhinga. Twararavye urwaruka dufise rwahejeje amashure, dusanga 70% mu bahejeje amashure ntibagira ubuhinga. Ni babandi bari bize baje mu biro, baje kuba ba mwarimu biga ibiharuro n'igifaransa. None hageze rero ko dukora ubuhinga, bararondera bati none igifaransa ndacubakisha gute, igifaransa ndakirimisha gute. Ubu rero nico gituma twaciye tuvuga tuti twijukira amashure ukundi, inyigisho kundi, nuvuga inyigisho y'ubuhinga. Iyi kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ihuriranye nuko umugambi wa leta twatanguye umugambi wo kwigisha inyigisho z'ubuhinga. Kera umwana yiga avuga ngo nzoba musitanteri, nzoba umucamanza, nzoba iki na kiriya, nzoba mwarimu, nzoja mu biro. None haruzuye muri vya biro vyose, haruzuye ubu ntahakiriho. Ubu bose bidoga bavuga ngo mpakazi. Nagira ndabwire yuko bahageze ko twiga gukora tutiga kwicara. Ingane zabaye mu Burundi zavuye ku kintu citwa kwicara, mpigiti nicarako ngo baharanira ivyicaro. No kuvuga yuko twarondera, ntitwarondera gukorera bene gihugu, twarondera gukorera leta. None ubu rero iyo leta yarujuje ibibaza vyose, bose acabura iyo baja birirwa baridoga ngo mpa none, ngo je nari nize nzi yuko muzompa. Twiga rero kugira dukore. Ubu twiga kugira dukore, kugira ngo turonke intwazangabo mu bikorwa. Iyo tuvuze rero leta mvyeyi, leta nkozi, tuvyumve neza. Leta mvyeyi no kugira ngo ibungabunge neza itunga ry'igihugu, itunga rusangi, yongere risabikanishe abarundi bose atanumwe avuyemwo. Hari habibaza yuko itunga ry'igihugu ari ryo gusabikaniriza abakozi ba leta, namba na gatoya. Ahubwo abo bitwa abakozi ba leta baje kubungabunga itunga ry'igihugu, itunga rusangi ku neza y'abarundi. Abarundi nibo bene itunga ry'Uburundi. Ntagire uzosubira rero kwiyumvira ngo kiya kigega ca leta ari kigega c'abakozi ba leta, ni kigega c'abarundi bose. Abakozi ba leta baje kubungabunga ku neza y'abarundi. Ico kigega rero gica kigaruka kigasahiriza abarundi, kuko n'abarundi nyene bishiriramwo ubwo buryo. Ajya amatagisi mutanga, muriko musahiriza ikigega.
hanyuma rero icyo kigega nikigaruke kibatunganirize. Murandaba abakozi ba leta bagenda bakiyicarira bigira ku ma interinete batera inkuru babazanya baza guhurira amasaha y'akazi aheze. Mbega tuvuga amasaha y'akazi aheze, ahubwo babazanya bakiri mu modoka bariko baragenda ku kazi ngo mbega duhurira he kunywa icayi, kandi asizanyo icayi muhira agaca agenda kukinywa ukwa wenyene abana batabona. Hanyuma bagaca bagirira igara rero muri ya maresitora. Saa tanu nizigeze ngo ngiye gutora abana ngo ndabatahane, agaca agenda akabatora, ashitse muhira agaca yongera agafungura. Ahejeje gufungura agaca aryama ngo ni sieste. Hanyuma hagera saa 9 akigorora ngo agiye ku kazi. Ayagenda naca baza ngo duhurira hehe duhejeje. Bagaca baja ku kabare, brochette ku yindi, ikiyeri ku kindi. Isakuzi bazihabera ndababari. Isakuzi iri hajya muri kaya kabare. Arakubita icupa ku munwa ni brochette ngo mbega ubukene tuzobivamwo gutega yera. Uwundi nawe akavuga ngo ngomenya abana akabariko banywera he kugira aje kuvumba. Aho kwiyumvira icyo yokora gisahiriza umuryango. Hanyuma wagaca atonda, mwumvise aho isakuzi itangurira, ashitse ku kazi ngo tugire yegere umushahara ni muto. None uvahe umushahara kuva mu bikorwa ko yiriwe yicaye, uwo mushahara avuga ngo ni muto uvuye hehe? Uvuye he? Agaca atangura ngo tugire yegere nazo zica zivamo amahera. Yegere ravamo umushahara, bahagarika ibikorwa ngo dushaka umushahara, kandi uwo mushahara bari kuva mu bikorwa nyene. Erega hariho nabazi yuko amahera n'ibikorwa hatanguye amahera, kuko mubwiye ngo akore akubwira ngo mpumutahe, ngo nashobora gukora atagira umutahe. Ngaho Imana yaguhaye umutahe, izi ngufu zawe niwo mutahe wawe. Hanyuma ucukora ubikorwa bigaca bivamo amahera, ugaca rero wikenura. Leta rero abakozi ba leta ntibabimenye ko ari ukubungabunga itunga rusange ku neza y'abenegihugu. Ico ni ca mbere leta mvyeyi. Umukozi wa leta tumva ivyo, mwarimu atumva ko ari umuvyeyi w'abana, umuntu ajejwe ubutunzi ntiyumve ko ari umuvyeyi w'igihugu, musitani atumva ko ari umuvyeyi wa komine, umukuru w'umutumba atumva ko ari umuvyeyi w'umutumba. Uwo ntazi ico ari cyo cyitwa leta mvyeyi. Leta nkozi rero, abakozi bose ba leta baremewe gukora ibikorwa. Bane ba mama ndababwira, ivyo bikorwa none bazobikora gute batagira ubuhinga? Umuhivya akora agatangura kuraba uwo bimufasha muga agashaka umushahara. Twige ubuhinga rero. Iyi kaminuza y'ubuhinga turanezerwa kuko iri kwiratanga akarorero k'abana b'ubuhinga. Abahejeje ngaha twasanze bagiye gukora mu buzi burya tuvuga ngo amahinguriro abikorera ivyabo bama baba mbere mu higanwa. Naravye nk'abiga ngaha ivyo gutumatumanako amakuru muri bwa buhinga bugezweho ngurukana bumenyi. Abize ngaha bose baciye baronka ubuzi uko bafise ubuhinga. Ntibagiye kuvuga ngo nkeneye kuba musitanteri, oya baciye baronka ico bakora. None rero twijukira ubuhinga. Nico gituma n'urugwaruka rwajeje amashure twafashe ingingo yuko nabo tubongerereza ubuhinga. Biroroshe cyane umurisasiye yize igifaransa kumuhindura ngo abe umugoronome biroroshe, kumuhindura ngo abe umuvuzi w'ibitungwa biroroshe. Uwize scientifique B niyumve yuko uno munsi tufise umugambi wo kubigisha. Nico gituma hajya mu ntara ya Karusi turiko turubaka ikigo kinini tuzokwigishirizamo ugwaruka rwajeje amashure kugira ngo rugire ubuhinga. Dutangure rero gukora atari ivyicaro. Ayo mashure irikiya kigo tuwe kubaka Ikarusi twashaka twubaka ibigo 5 mugabo kubera mikoro make tuza turubaka ikigo kimwe ukwaco. Ariko turizeye neza uko nka cya kigo cakiriye agwaruka rushika 1000
turazi neza ko umwaka umwe ruzoba ruhejeje kwiga ubuhinga, abandi bagaca baza, abandi bagaca baza, abandi bagaca baza. None rero uno munsi twijukire ibi bikorwa kugira dukore amashure menshi y'ubuhinga, menshi abaho y'ubuhinga, duhingure iyi si yacu. Ugwaruka rero muve hasi kuko leta yamaze gushiraho uwo mugambi. Mwarumvise n'amashikiranganje heruka, wa mugambi twabemerera twarahejeje kuwiga, ubu tugira dushireho inzego zo kuja mu rujya mugambi. Twovuga tuti numutahe muto iduhaye ugwaruka, ariko nagira ndababwire imiliyaridi zirenga 40 sumutahe muto. Turabakozi mu mwaka umwe twashaka kuba twazivyaje izindi, abatarose akazi umwaka bakakaronka mu gukurikira. Ugwaruka rero muve hasi, dutangure turondere imigambi dukora, kuko iyo migambi nizokongera ikaduha umutahe. Ugwaruka rero turagwitayeho. Ibanki y'abakenyezi nayo nyene ubu nayo nyene ni mu mpera z'integuro yayo, turizeye neza ku kwezi kwa gatatu kuzohera nayo yamaze gutangura ibikorwa. None rero ivyo vyose nibituma tugira tuti tuza n'imitahe. Rujya gwaruka mubonye ibanki mumenye ko ari kugira ngo tuhaye imitahe y'ivyo mwokora. Turakeneye yuko gwaruka rwacu rw'i Burundi ruzoba gwaruka rw'akarorero mu iterambere. Aho ni vyiza cyane, ariko rero nagira ndababwire nta terambere ribaho amahoro atahari. Twigumire muri aya mahoro, twese tubungabunge umutekano mu gihugu cyacu, ntihagire abagizi ba nabi bazosubira kuducamwo, kugira ngo twese tunezerwe tumerewe neza. Tubungabunge amahoro n'umutekano, hanyuma tugwize umwimbu. Tugwijije umwimbu heze uduteze imbere. Abarimye umwaka ndazi yuko batazokwidoga. Abarimye ibigori barabizi yuko ubu ibigori bigiye kumera nk'akawa mu Burundi, kuko ibigori bizogugwa. Kare mwahora murima murondera ivyo mufungura gusa, ubu murabonye yuko ubu musesekara ucuja kw'isoko ku kwezi. Mu myaka 5 umva wikasa ngahe nta kibuguru c'ingurube kirimo. None ikibuguru c'ingurube ntikivyara. Aho kuja mu kabare tugenda kwahirira cya kintu tunze. Abakozi ba leta nimwige kuza murafata kadeni mugira ico mukora muhiri wanyu, kuko muzoshika mu zabukuru mufise aho muja. Umukozi wa leta ntaze yiyumvire ko azotungishwa n'ujya mushara kuko ni mutoyi. Umukozi wa leta ntihakurira ku rutaro urire ku rutoki. Nababwiye yuko ajya amahera n'ayabene gihugu. None abene gihugu barira amahera yabo wabakoreye iki? Banzo bakorere we nta kindi, hanyuma kurajya baguhemvye abene gihugu uzurakura ko duke ugure agakoko kunguke. Je ndazi no kwitungira udukoko tw'ikirundi arunguka, kandi hariho abataguye kubikora. Hariho umunyeshuri yiga amashuri yisumbuye yatanguriye kuri wa mugambi w'inkoko, acambwira ngo bafise inkoko 3 kandi yiga mu w'icenda, babe impene 3 kandi arafise n'inkoko. Hari umupfakazi ari Bubanza nabonye bamuhaye bamubikije inka, arokorera uwamubikije, acatangura nawe rero kwiyororera yiwe. None ubu afise ingurube, afise inka 4, kandi aho rero nta myaka irenga 10 araye. Hari mu mwaka w'2012. None musi atunze imiryango ari umupfakazi, ni wagaburira abandi bagabo bakomeye. Kubera iki yagize ubwira ingurube ziwe zimuha ibibuguru vyinshi mu mwaka, agaca amenya ico azogaburira abana. Yarigishije abana baraheza kaminuza. Uwo n'umukenyezi w'akarorero w'umupfakazi niboneje wenyene. None gayene abagabo bafise abagore n'abana, bafise amaguru n'amaboko, bafise umutwe, ukazubona ari kwirigaraseka. Umupfakazi ariko hakazi abagabo. Nagandabwire tuve hasi bande bamana, tuve hasi. Umunyeshuri ati jewe niga kugira ngo nze nkora ikintu. Inkoni uzokwitwaza ushaje
uyica ukibasha. None rero ugwaruka mumenye, nabivuze mu Giswahili niho vyumvikana, umwe wese nagenda avuga ati nasoma ili niwe boss, sisome ili niwe omba omba. Unasoma uwe boss. Kuwa boss ni nini? No kuvuga nawe ufise abo wahaye akazi. None we wize, abene gihugu batanze amahera mu kigaya ca leta, leta irakwigisha kuko mwari musi umuhemba hembwa na leta. Hanyuma uhejeje amashure ugaca wanka gufasha wa wundi ataronka ibakwe ryo kuja kwishure, wewe uriko wiga kugira ngo abari wewe uzomwunguruza kuko niwe yaguhaye umutahe. Ujya asigaye muhira atarosa amahirwe yo kwiga, cuba komanda wiwe, umuteza imbere, uzana ikintu gituma umuha akazi. Nico nosaba ugwaruka mukure muzi yo muroye. Kera wasanga umwana atora konkuru afise inkwavu, afise inkoko, afise impene. None ubu ugumushaka yuko ari umuvyeyi akugurira ibutura. Urazi udashobora kwigurira ibutura icariki. Uri umwana w'imyaka 18 ntiwigurira ipantaro ntaco umaze. None muki reka je ndabwira, aho Igitega umurimyi yahembwa ngahe ku munsi? Si munsi 2,000. Ukoze iminsi 10 umva arangahe? 20,000 ntibivamwo imiswi y'inkoko basibiri. None nuja kuri birujya muntu utamuhira kurya, so wawe arakubwira ngo panga, ngo mamahera yo gupanga, ngo riha ivyo wariye. None wumvise ko wiriwe gukora ugacuza kuryama, cuvuga uti nkeneye 20,000 nzokoresha iki. Ucugenda wigurira imiswi y'inkoko urabe ikizovamo. Kandi abo benshi navyo bazi ko havamwo ikintu, haravamwo ikintu. Je nahereye umutahe wa mbere nawukuye mu biziriko ndababwira. Jewe narakubikamba nkatsiba ibiziriko kwishure saa 4 naca nsiba. Kuwa Mungu hagera afise ibiziriko 10, kibe twakigurisha 10. Imbeba y'ikizugu ndafiza kugwa ngahe? Nka 3 zagugwa 5. Urukwavu niho nataguriye kugira urukwavu kugira inkoko. None gwaruka namwe tungana ungana naje muri ico gihe uri gukora iki? Ibaze ico uri kurakora kandi udataguye kuyubira kuri ivyo no munsi ntuzoshobora kuba ufise imyaka 30 gukorera kimwe nanka kubahera. Jewe mukiri uko naraca amahera yisuka kugira nzoje kwishuri ibanyita umubosi. Twebwe batwitagwa abana ngo barukoti, mugabo umwana warukoti wagenda ufise 2,000 ku mufuko. Ya wacha witwa umwana mwiza, umwana wa boss. None rero gwaruka nimutangure guhoha ikivi, guhoha gukora utuntu. Kari gitwegeje wese basanga na WhatsApp mugatagira n'inkoko imwe, ukabasanga ni telefone atagira n'inkoko imwe mugi telefone yayifisa, agaca ubwira gorega nta mutaye yifise yo korora inkoko. None umutaye wo kugura telefone mu ukurahe? Itelefone atari kukurya ntacikuzanira. Ukoresha none wotuga telefone utagira amayinite. Amayinite nawe muyakurahe? Ajya amayinite kujya mugaburira telefone niko wogaburira inkoko yawe ikaguma ikugaburira gushika ikugurira telefone yonyene. Reka guhera ku telefone, hera ku nkoko, inkoko ikugurire telefone. Kandi telefone nayo nyene utayikoresha business nta kamaro. I telefone itakwinjiriza amahera. Murazi ku telefone umuntu ngo nari gukumbuye naguheruka kera kwa makuru, aho namahera uri kuragira uronona ngo naguheruka kera. Utelefone umuntu umenye uti ni business, hewe ya dire tuyikore gute, duhurira hehe, tugire ibi nibi mugaca mupanga umugambi, ugasigara mubaza uti wewe ugezehe nanje ngeza. Iyo niyo telefone. Mugabo kwa makuru maki ngo naguheruka kera, oya. Kera twaradirigiza tukaja kuramukanya aho kuguza tuhamagara ku matelefone. Ubu usanga nanyo kwanya utaza haba. Kubera iki ngo nzogira ka message. Nagira rero ndababwira yuko mugabo nazo nyene murumva ziragira idiri vyihuta. Itelefone irateza imbere igihugu.
mu gihe uyikoresheje neza, mugabo nayo irasambura igihugu uyikoresheje nabi. None rero n'ufise telefone nayikoreshe nk'igikoresho cyo mu iterambere, ntasubire kuyikoresha nk'igikoresho gituma dutera inyuma. Nabanebwesheje mugabo ndazi yuko twari dukumburanye, sivyo? Mwameruka ryari? No munsi rero naje ndanezerewe cyane, hari n'abatari bwambone mu maso rero baherutse bantora gusa. Mubonye ndi wa wundi eka sindiwe. Hariho ibintu twize mu ishure ngo tout change tout court rien ne demeure. On ne peut pas nager deux fois dans une même eau. Hajya sinkiri wa wundi. Nemu mwambonye ntari umukuru w'igihugu, no munsi ni umukuru w'igihugu. Rumba uwo mwabonye yari directeur, no munsi ni directeur general. Nani umva ko abayahindutse. Mugabe igikuru nuko twese umuto n'umukuru twese tugira urunani. Nta gikorwa na kimwe gishobora kugenda neza abantu batagize urunani. Umurimyi amenye yuko ariko arima kugira ngo umwarimu afungure. Mwarimu ariko yigisha umwana kugira ngo azarime kijambere. Ujya mu goronome ariko arakora kugira muganga nawe aze kuronka icyo afungura. Muganga nawe ariko muvurira umwana. Murumva ingene ari magiriranire. Urunani umukuru n'umuto twese tugira urunani, niho tuzoshobora gutera imbere. Amakoperative muyakomeze. Mu bindi vyateje imbere igihugu amakoperative ari. Amakoperative ari mu mwaka uza muzora bagahinda. Je ndababariye. Nababwiye nti umunwa wose uronka icyo urya, umufuko nawo. Ndababwiye hari inzara mu buntu. None umusesekara ni ikisa amahera. Umufuko wose utegeza kuronka amahera. Umufuko wose ndabahaye imyaka 5 muzosaga umufuko wose buzemwe amahera. Tujye tugira urunani muze murabe. Nta bukene nta mana yigeze irema umuntu ngo abe umukene. Imana yatureze tuba abatunzi twese atanu mwavuye. Ubukene buzanwa na Shetani ntibuzanwa n'Imana. Shetani nayo iraza hizanira ubukene igutera ubunebwe, ugaca uryama kabiri ukarya gatatu. Rero ntimwavyumvise. Icatwishe mu Burundi dufise umwanya wo kurya no kuryama, tukabura umwanya wo gukora. Ubu rero turye rimwe turyame rimwe, murabe inyuma y'imyaka mikeyi nta muntu azoba cidoga warakenye. Sanisa